Umuntu TV tubitayeho. Ubutumwa mwakiriye sibwo, ijuru mwakiriye siryo, mpwemu mufise siwe, Yesu mwazaniwe siwe, Imana musenga siyo. Kubera iki? Kubera n'ubutumwa Paulo yandikiye abo Begalatiya ati ibyo mutakiri, ibyo mutakiriye mbere, ibyo byose sibyo n'umuvumo gusa. Iryo niryo tunda mwirirwa murajya cyane cyane nko kubayigisha bavuga iby'ubuntu ngo ijuru n'ubuntu. Abo basinyiraniye na Satani neza cyane. Nkuko mumaze kuvyumva, hano ni ku Muntu TV. Ubugira kandi nongeye kunezererwa namwe mwese mwahisemwo gukurikirana ibiganiro ducisha hano kuri uyu muhora wa YouTube Umuntu TV, kandi nezererwa cyane namwe mwese murushirizaho gusangiza ibiganiro bica hano kugira ngo twese hamwe turushirizeho kumenya ivy'amahoro, mu gihe twari twaranyoye ku nzoga ya maraya. Noneho ubu ubonye abamaze kwitahura tukaba twarabiretse, tumaze kuba bazima, twizera ko n'abandi bariko barumva ubutumwa bwiza bariko barareka inzoga ya maraya, ahubwo bakanywa umuti ubagira bazima, noneho bakamenya ivy'amahoro byo kwizerwa muri runo rugendo. Mwese rero mwakoze subscribe, abakoze sabone, abakunda ibiganiro byacu buri munsi, abaterera ivyiyumviro aho muri hirya no hino mu migabane itandukanye y'isi, ndabaramukije cyane. Nezererejwe kandi nuko tugiye kubandanya igice ca kabiri kivuga ku cyaha Adamu na Eva bakoze. Ndabahaye ikaze rero twigire hamwe iki cigwa, aho ndi kumwe na mugenzi wanje mwene so Bucumi Isaka, ari nawe agiye kudufasha kugira ngo dushobore gutahura neza iki cigwa. Hanyuma rero twarabamenyesheje ko iki cyaha Eva na Adamu bakoze ari naco n'uyu munsi abenshi birirwa barakora batabizi. Numara kumva rero kuri iki kiganiro usabwe kugira icyo bivuze ko canke wunganira, haba kandi no mu kunegura uhawe ikaze. Ni ku Muntu TV kuri YouTube, ushobora kwandika aho munsi icyumviro cyawe, kandi no kuri Facebook urandika indome zitatu, urudome U T B utandukanye, hanyuma wandike T na V zifatanye, hanyuma aho urahasanga ibiganiro byacu byose uko byakabaye. Noneho ugire ico utubwiye. Ndabahaye ikaze mwese. Reka ndabiramukirize mwese. Nongeye kandi kugirirwa amahirwe yo kugira ngo tuganire namwe ku bintu bijanye n'icigwa cyacu. Nkuko mukizi ni cigwa tumaze ko igihe kitari gito turiko turondera umushinge wacu kugira ngo kize kironke aho gihagarara. Ico cigwa naco sikindi, ni cigwa kijanye n'itunda Eva yariye hama agahako n'umugabo wiwe. Iki cigwa twagitunganije kugira ngo gishobore kutwigisha ibintu bitandukanye na kijya cyamwa, kuko akenshi murakunze kuvyumva bariko batwigisha kubijanye na bijya biti vyatewe mwitongo hagati ibiti bibiri. Habaho igiti cy'ubugingo, hakongera kandi hakabaho n'igiti cy'ubwenge kimenyesha
ivyiza kikongera kandi kikamenyesha n'ibibi. Mu buryo rero twavyigishijwemo, twigishwa twerekwa yuko bijya biti ari ibiti buti, ari ibiti nyabiti vyama ivyamwa. Hakabaho igiti cyama icyamwa cy'ubugingo, ndetse kandi si cyamwa kimwe ahubwo ni ivyamwa by'ubugingo. Hanyuma hakabaho n'ikindi giti cyama ivyamwa bishobora kwica umuntu akiriye acamenya ivyiza canke ibibi. Nukuvuga nta bugingo kirimo. Ico giti ukiriye uca upfa. Rero tuca tubwirwa n'abatubwiye ubutumwa yuko ivyo biti ari ibiti nyabiti, ari ibiti buti vy'ivyamwa. Byatumye rero tuvuga tuti tugomba kubereka yuko ibi biti atari ibiti nyabuti, ahubwo ari ibimenyetso by'abagabo babiri, abagabo bangana, abagabo bafise position imwe, abagabo bafise inguvu zimwe, abagabo bafise inkomezi zimwe, abagabo bitwa izina rimwe. Rirya zina ni izina ry'itayiro, kuvuga ry'ubukozi bwabo, ari ryo Mesiya. Nkuko twababwiye bishobotse tuzokwiga iby'izina Mesiya ukwaryo. Mugabo bose bari bafise iryo zina, bose uko ari ivyo biti bibiri. Kandi twarabonye yuko abo bagabo babiri bitirirwa biti byatewe aho muri Edeni. Bose bari cyo kimwe, bose bari bagororotse, bose eka Uhoraho yari yarabakoze neza. Nta numwe yashobora kwerekana ikibi n'icyiza, bose bari abana beza imbere y'Uhoraho. Gusa uwahawe igiti ubwa mbere niwe, nukuvuga uwahawe ubutware ubwa mbere, uwo niwe gusa yaciye agenda konona. Bica biza kuboneka yuko abonetse ko icyaha, mugabo yari yararemwe ameze neza. Niko mu gitabo cya Ezekiyeli ariya mu gice cyaho cya 28 kuri 13 na 14 ushobora kuhabona ayo majambo ngo, nari narakuremye neza uragahore utunganye kugeza aho icyaha cyakubonekako. Ukuvuga rero nico giti cyami bibi n'ibyiza nacyo cyaragahore, cyari kimeze neza kugeza aho kizaniye ibibi kikarema. Nico cyaremye ibibi, byo bibi kirabizana, maze Uhoraho aracyanka arakivuma. Amaze kukivuma, wereye ico gihe acaka ubutware bwose. Icyari giti nyabuti yari umuntu, nkuko twashoboye kubyiga. Rero bose bari abantu, kandi ntibari abantu uhereye ico gihe. Nuno munsi ni abantu, nkuko twarushirije kubibereka. Yaba Uhoraho ni umuntu, si impwemu. Ibyo byose twarabiberetse, turabereka imirongo itari mike. Uhoraho ariko aragendagenda bakamwumva imirindi n'ahantu henshi, kandi Uhoraho bashoboye kumubona.
twaraberetse ivyandiko bitari bike kubw'ivyo n'umuntu, ari naco gituma mu bishobora kunigana byose, yaba Satani anigana aza kwerekana kuboneka mu ishusho y'umuntu, yaba n'uhoraho nawe nyene aje kwiyereka akiyerekana ari umuntu, naho umuntu abantu bamubonye kenshi bari mu mpwemu ya kure, bakinjira mu mpwemu bashitse ahari muri ubwo buryo bw'impwemu, bamubona ari umuntu, ntaho bigera bamubona ari impwemu n'umwanya na mutoyi, kandi icyo gihe baba bari muri mpwemu. Ibyo byose twarabiberetse. Kubw'ibyo yaba uhoraho n'umuntu, nizera yuko ni ikintu kizana ibihari byinshi, ariko uko niko kimeze kandi uko niko kuri kw'ivyigwa. Nibyo nyene umuntu arushiriza kuvuga ati batwigishije nk'utwana, kaza kutubwira ngo ibiti aho botudomeye ko abo bantu bameze gute. Rero yaba uhoraho n'umuntu, yaba uwo yitwa Satani uno munsi, kuko siryo zina ryiwe, siryo yari afise kera, nawe n'umuntu, ko Satani agiswe ari uko abonetse kw'icyaha. Rero si giti, si inzoka, si gisato, eka si gikoko, si urundi runtu, ni umuntu n'umucunguzi, nawe nyene nuko nyene ni umuntu. Abo rero bakaba abantu bahoraho. Uhoraho ntafise intango, mugabo umucunguzi kijya giti cy'ubugingo gifise intango. Umucunguzi afise intango kuko yararemwe, na Satani afise intango yararemwe. Nico gituma Satani afise kuzokwicwa akavaho agahera rimwe na rimwe ntasubire kubaho, kuko afise intango. Rero gifise intango gifise n'iherezo. Muga umucunguzi nubwo afise intango, wewe nta herezo azogira, kuko yaratoye ikibazo, yarumviye uhoraho, bituma ahabwa kuba afise ubugingo. Rero ibyo twaravyize vyimbitse cyane gose. Nizere uko iyo migani yasobanutse. Rero ubu nshobora kwiyumvira ngo igiti cyama ibibi n'ibyiza muri Edeni ngo ni igiti nyagiti, canke igiti cy'ubugingo ngo ni igiti nyagiti. Ukenera kumenya neza yuko n'abagabo babiri bangana, abagabo babiri bafise ubushobozi bumwe, abagabo babiri bafise izina rimwe, abagabo babiri bahawe bimwe, kiretse ko gusa Satani ubushobozi asigaranye n'ubushobozi 10, ubundi yarabwatswe. Hari ahantu biri mu gitabo cya Jubili asaba agize ndakwinginze uhoraho unsigire ubushobozi 10 bwonyene kugira ngo bumfashe mu gihe nzoba ndindiriye urubanza rwawe. Biri mu gitabo cya Jubili, byari byose n'igice cya 10 uhereye mu 8 sindavyibuka neza. Ushobora kubihabona neza. Satani yakwa ubushobozi, ari naco gituma no munsi wumva afise ubwami 10. Ubwo bwami 10, ubushobozi 10, n'ubwami yari asanzwe afise, n'ubushobozi yari asanzwe afise, mugabo akaba yari afise n'ubundi. Rero ubwo bundi bwarakuweho, ubu asigaranye ubwami 10. Nuko rero n'akarorero turishiriza kubahereza akarorero kugira ngo twibuke ibyo twize.
kugira ngo bize kuduha umuco neza. N'umurongo wa Yohana igice c'10 ku murongo w'10, igisuma ntikizanwa n'ikindi kiretse kwiba, kwica, kugira nabi, ariko jeho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi, ubugingo bwinshi busagutse. Hano habonekayo abantu babiri, habonekayo igisuma, hakabonekayo n'uwundi atari igisuma ahubwo ameze neza. Hanyuma no kuvuga habonetseyo abantu, abo ni abantu. Kugira igisuma n'umuntu, igiti ntigishobora kuba igisuma. Hanyuma n'uwo azana ubugingo hano nawe nyene ni umuntu, mbere avuga ko afise ubugingo. Ubu rero afise ubugingo n'umucunguzi. Kino gisuma naco murakizi ingene civye Adamu. Adamu niwe abafise ubutware bw'uno munsi, niwe afise ubugingo bw'uno munsi, mugabo carabitwaye. Ubw'ivyo aba ni abantu. Aba bantu babiri rero nkuko bavugwa hano nivyo vya biti bibiri biri muri Edeni. Mwibuke bijya biti bibiri si ibiti nyabiti, si ibiti buti. Bijya ni ibimenyetso by'aba bantu babiri bariko bavugwa muri Yohana 10:10. Matayo 7:17 havuga ngo nuko igiti ciza cyose cera imbuto nziza, ariko igiti kibi cera imbuto mbi. Harushiriza kuvuga ibiti. Mwibuke Edeni ibiti, nangaha ariko havuga ibiti. Aho hejuru muri Yohana havuze abantu. Rero ibi biti birama imbuto. Hariho igiti ciza cyama imbuto nziza, hama n'igiti kibi kikama imbuto mbi. Kuri 18, igiti ciza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Ni ibiti bibiri, igiti cyama imbuto nziza n'ikindi cyama imbuto mbi. Kuri 19, Matayo 7:19, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Mwibuke Satani igikorwa ciwe. Aba bariko bavuga Satani. Uko bizogenda impera n'imperuka. Mwibuke mu gitabo cy'Abaroma yarihanye. Satani yaragerageje kwihana, uguhoraho yarase kumuharira. Kubera iki? Kubera yakoze icyaha cyo kurogota. Tuzokwiga icyaha cyo kurogota. Mwibuke hari umunsi nigera kukizana kugira ngo numve bimeze gute abantu bazi icyaha cyo kurogota mu buryo ubwahe. Aho nasanze umwe akizi gutya, uwundi akakimenya gutya, uwundi akakivuga gutya. Tugomba tuzogishire hamwe naco tukimenye igihe tuzoba turiko twiga mpwemu yera, mpwemu w'uhoraho ni bwoko ki. Muri ico gihe tuzoca tumenya n'icyaha cyo kurogota kuko birafatanye. Rero Satani kugira ngo ntaharigwe yarihanye. Bibiliya irerekana yarihanye, muganta ntiyahariwe. Uwukoze icyaha cyo kurogota kuri mpwemu uhoraho, tuzokwiga mpwemu, uwo muntu ntashobora guharigwa n'umunsi n'umwe. Kubw'ivyo uwo mwana ni umwana wo kurandurwa, nta munsi n'umwe afise kuzoharigwa. Nico gituma ngaha kuvuga ngo igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kigatabwa mu muriro. Asigaje urubanza
bwo kugira gute bwo gusha, nta kindi kintu gisigaye, ari naco gituma arondera abateja benshi bazojana, kandi azojana benshi cyane gose. Aha turiko tubibutsa tubaha n'uburorero ibiti, kubera iki haguma havugwa ibiti. Ibiti rero nivyo bica biza kuduha imbuto zavyo ico vyama, kuko twumva ngo igiti kitama imbuto. Izo mbuto rero nizo tugomba kuraba kugira ngo turabe bariye imbuto, bariye icyamwa kimeze gute. Igice mbere ubanza kumenya nuko ubanza kumenya ivyo biti ni biti bwoko ki, kuko utaramenya ivyo biti ni biti bwoko ki, n'ubu uzokwama wimvira imisi yose ko bariye ipera canke bariye za nsukoni, canke ko boba barasambanye, ariko n'ivyo vyose nta nyishu irimo. Mwebwe mudukwirikirane gusa. Ubushize iyi mirongo twarayizanye mu kubereka icyamwa cy'ubugingo, kubereka imbuto y'ubugingo y'icyamwa cy'igiti cy'ubugingo. Twaberetse iki cyamwa canke iki giti ni igiti icyahe cyarivuze n'umucunguzi, nkuko arushiriza kuyivuga, bitaye ko umucunguzi aravuga yuko afise amashami. Twarayabonye ni intumwa 12 yarivuze muri Yohana 15, we ni giti, hama intumwa murazizi ni 12 zikaba amashami, hama agategeka rero intumwa yuko zikwiye kwama ivyamwa byinshi mu gihe ziri kw'ico giti. Ivyo twarabisomye, bitaye ko kandi tuzana n'iyi mirongo 2 byahishuriwe Yohana 2:2 ndetse na Matayo 2:8-19. Hinge mwumve ukuntu imeze cyo kimwe, kuko yerekana igiti cy'ubugingo, hanyuma ikerekana amashami, hanyuma ikongera ikerekana no kuvura amahanga, ndetse n'imbuto z'ico giti. Hinge tuyisomere hamwe. Byahishuriwe Yohana 2:2. Uruzi rutembera mu nzira nyabagendwa hagati, hakurya no hakuno y'ugo ruzi hariho igiti cy'ubugingo, cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi byaco byari ivyo gukiza amahanga, Muri Matayo 2:8-19 nuko mugende muhindure amahanga. Twumvise izina amahanga ngaho hejuru, twumvise kandi n'uriko abatuma ngaho ngo ni mugende. Uwo ni wa undi yitwa giti. Uwo giti arikabwira mashami ni mugende, hanyuma muhindure amahanga abigishwa, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana na Mpwemu. Hano ni ibintu byumvikana cyane gose. Iki giti cy'ubugingo kiri ngaho, ubugingo bwaco nuko cyama kikababwira aba bantu ni mugende mwigishe mu mahanga. Iki giti ngaha hejuru byahishuriwe kivuze yuko ibibabi ni ibyo kuvura amahanga, muga gisanzwe gifise imbuto, kuko cera imbuto rimwe buri kwezi uko
gitashe. Kwizi mbuto rero, izi mbuto, ibi vyamwa ibi vyera kuri kino giti, intumwa zikaca zibwirwa ngo genda muvura amahanga, nkuko nyene twumvise ngo ibibabi vyaco nivyo kuvura amahanga. Izi mbuto rero nizo ukeneye kujyako kugira ngo ushobore kuronkamwo ubugingo. Ni kenshi twamye twumva Uhoraho avuga ngo muze mwemere iki giti, muze mwemere uwo muntu, muze mwemere uwo nzoba ntumye, muze mwemere. Ku cigwa giheruka twahagarikirije kwijambo kwemera. Kwemera, ijambo kwemera ni ijambo ry'urufatiro runini cyane gose. Kwemera, kwizera, gushigikira, ibyo ni ijambo rimwe. Kubw'ibyo rero intumwa zirungitswe mu mahanga kwama rero kugira ngo ibyo zama izo ntumwa zigende mu mahanga. Amahanga niyo bavyemera kujya ivyamwa vyizi ntumwa, ibi vyamwa byo ku giti cy'ubugingo, amahanga avugwe. Kuko ngaha hejuru twumvise ngo iki giti gifise amababi yo kuvura amahanga. Rero tugomba rero kuraba neza tutanze uburorero iki cyamwa, iki nyene tuguma tuzunguruka duca hirya no hino ntitukibature, mugabo umwanya urashitse mwihangane. Aha hejuru nanditse nti imbuto z'igiti cy'ubugingo. Imbuto z'igiti cy'ubugingo. Muri Edeni hariho igiti cy'ubugingo cyari gikenewe kuribwako, arico Uhoraho yabwiye Adamu na Eva ko bakwiye kujya kw'ico giti cy'ubugingo. Yababwiye ngo igiti cyose kiri mwari no tongo, buri giti cyose mukije uko mushaka. Aho n'igiti cy'ubugingo kirimwo naco nyene mukije, kuko naco ni igiti cyari cyo cyose kiri mwitongo mukije uko mugishaka. Mugabo acatunga gatoki ko hariho igiti kimwe batagomba kurya ko icyamwa cyabyo. Mwibuke ni igiti, mugabo ico giti gifise ivyamwa. Rero babujijwe kugenda kw'ico giti kugira ngo bajye ivyo vyamwa bijanye n'ico giti. Mugabo hakaba hariho ibindi biti byose byo kuribwa babijye nkuko bashaka, harimwo n'ico giti cy'ubugingo naco nyene bakije. Amayonje nandika nti icyamwa canke ivyamwa by'igiti cy'ubugingo ni ibyahe. Twaramaze kubivuga yuko ari ubwami bw'Uhoraho. Ndaza kuvuga kubera iki ubwami. Nazanye umurongo duheruka gusomera hamwe, ni Mariko 1:14 na 15. Havuga ngo nuko bamaze kubohesha Yohana umucunguzi aji Galilaya, avuga ubutumwa bwiza bw'Uhoraho. Ubutumwa bwiza bw'Uhoraho ni ubwahe? Mariko 1:15. Ubutumwa bwiza bw'Uhoraho ngubu: igihe kirashitse, ubwami bw'Uhoraho buri hafi, nuko mwihane mwemere ubwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'Uhoraho ni ubwami bw'Uhoraho. Rero ngo igihe
kirashitse kandi ni mwemere ubwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'iki? Ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubu bwami rero ubu nibwo bwitwa imbuto z'igiti cy'ubugingo, ibyamwa by'igiti cy'ubugingo. Rero bari bahawe Eva na Adamu kurya ibyo kurya byose by'ibiti biri ngaho, batibagiye kugira gute kujya no kw'iki giti, kuguma muri ubu bwami, kuguma muri ubu bwami, kwemera ijambo ry'Uhoraho uko ribapanze, kube ariko bagenda, kuko ariko bazobaho mu bwami bw'Uhoraho. Mugabo kw'iki giti ntibakiraba, ntibashobora kugira ngo babandanye n'ubu bwami bw'Uhoraho. Kwemera iri jambo ry'Uhoraho ntibigeze baryemera, barirabye akararirari. Rero hepfo naciye nandika nti ubwami bw'Uhoraho nibwo bwitwa icyamwa kiri ku giti cy'ubugingo. Icyo cyamwa canke ivyamwa, ivyo vyamwa by'iki giti, ko igiti n'umucunguzi wenyene ubwiwe, ico citwa igiti. Muga ico giti gifise ubugingo. Rero ubu bugingo buva kuri kino giti buvuye kuwuhoraho, ko mwumvise ngaho hejuru ngo n'ubutumwa bwiza buvuye kuwuhoraho, ni ijambo rivuye kuwuhoraho. Rizanywe nande? Rizanywe n'umucunguzi. No kuvuga Uhoraho acishije mu mucunguzi, hanyuma umucunguzi nawe akaca acisha mu mashami yiwe, hanyuma abantu bakirira. Ubwo nibwo bugingo. Rero ubwo bugingo bugizwe n'ubu bwami bw'Uhoraho. Akarorero, ubwami bw'Uhoraho bukora ibintu bihambaye cyane gose. Reka gushyiraho akarorero muri aka kanya, ndaza kugashiraho mu kanya tugiye ku by'ubwami, ku byo itunda rya Satani. Hejuru nanditse nti imbuto z'igiti cyerekana ibibi n'ivyiza. Imbuto z'igiti cyerekana ibibi n'ivyiza, ugomba urashirako cyo muri Edeni. Ico giti, ivyo vyamwa, izo mbuto ni imbuto bwoko ki? Kugira ngo ushobore kumenya izi mbuto, nuko ubanza gusoma ukaraba hano muri Matayo igice cya 4 ku murongo w'8. Naciye nsimba umurongo umwe, nsimbira ku murongo w'10. Kuvuga Matayo 4:8 hamwe na 10. Hano haguma herekana ba bantu babiri. Aba bantu babiri nibo baca barushiriza kuguha icyizere cy'ibyo bintu barimo, cy'ibyo vyamwa. Ni ivyamwa bwoko ki? Kuko Bibiliya igumi bavuga, kandi ikagumi bavuga hari babiri, maze hari ivuga ni biti, ni kenshi bivuga ibiti, cyami vyiza, cyami bibi, kitama vyiza kiracibwa, cyami vyiza kiguma ngaho. Eka canke Bibiliya nkuko mwarushirije kumva ikavuga abantu, umwe ni gisuma, akora iby'ubwambuzi, akora eka ibintu byinshi, hama n'uwundi
afise ubugingo. No kuvuga baguma ari abantu babiri. Aba bantu babiri rero nibyo biti bibiri biri muri Edeni. Rero Matayo 4:8 havuga ngo umwansi aha byavuye mu giti bije mu muntu. Umwansi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Amwereka ubwami bwose ndetse n'ubwiza bwabwo. Kuri 10 navuze nti nasimbye umurongo w'9, umucunguzi, kuko ku w'9 Satani avuga ngo niyo wamfukamira ukansenga ndaguha ubwo bwami bwose ubonye ndakweretse. Kuri 10 Matayo 4:10 umucunguzi agize aramubwira ati Satani genda. Hebuke n'abantu babiri ngaha, ni umucunguzi na Satani, ni giti cy'ubugingo hamwe na giti cerekana ibibi n'ibyiza. Urumva ko ari kamwereka ibyiza by'ubwami ngaho, ariko bimwereka mugabo yorinza byemera niho yobanye ibibi biri muri ubwo bwami bwa Satani. Kubw'ivyo umucunguzi hamwe na Satani, umucunguzi aramubwira ati, abwira nde? Abwira umwansi nde? Satani. ngo genda Satani, kuko handitswe ngo uhimbaze uhoraho wawe aba ariwe ukorera wenyene. Iri jambo aba ariwe ukorera, abe ariwe ukorera, hano Satani yari kabwira uwo mucunguzi ati rero ndakugishe imigambi. Urabona buno bwami bwose ubu ni bwiza kabisa, urabibona, turabona bijya byiza byabwo, hajya bo guhimbaza bikaba ibihambaye. Rero icyo ukora wewe uzohore unsenga, unsaba. Ukugusenga kuramya, twumvise havuga ngo amwereka ubwami bwose bwo mu isi, ngo kuri 10 umucunguzi aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye uhoraho wawe. Ndabisome mu Kirundi neza. Mu Kirundi haravuga ngo, ni Matayo 4:10 8 gushika kuri 10. Umugwanizi yongera kumujyana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Ati ibyo byose ndabiguha niwafukamira ukansenga. Ubu n'umucunguzi aramubwira ati mva ko Satani, kuko byanditswe ngo uhoraho wawe aba ariwe usenga kandi aba ariwe usaba wenyene. Mu Kinyarwanda bavuze ngo aba ari ukorera wenyene, aha naho bavuze aba ari usaba wenyene. Rero hano Satani intumbero yiwe kwaro kugira ngo umucunguzi abe munsi yiwe, bakufashanye buno bwami, mugabo umucunguzi wewe azokore guhora aha raporo Satani, yazohora azunguruka hirya no hino agaruka afukama mbere ya Satani amubwira ati abami hariya, kuko urumva yari kamubwira ati iby'ubwami ni hariya igihugu cy'i Burundi nasanze nakameze kumukuru wacu, ati umwami wa hariya ati hagati bameze neza, umwami wa hariya ati hariho akantu gatoyi bimeze uko niko gufukama amusenga.
rero nibyo Satani yashaka. Rero nga ikintu kirimo ni ibintu byitwa ubwami. Ubu nibwo bwitwa ubugingo. Igiti cerekana ibibi n'ivyiza. Imbuto ziwe nawe ni buno bwami ubu, kuko abufise. Kuko ubu bwami ubu nibwo baniganira na giti cy'ubugingo. Umwe ashaka kubunyakura, uwundi mugabo gusa ahimbazwe Uhoraho, kuko ubwami bwamaze gutangwa mu maboko y'umucunguzi, nkuko twarushiriza kubisoma muri Petero wa kabiri, hariya kwa kiriya gice nimba ntibagiye cya 3 ku murongo wa 21. Ibyo ari byo byose umucunguzi yahawe gutwara abamarayika, abatware, ndetse n'ububasha bwose. Ibyo umucunguzi yarabihawe, gusa ntibiratangura gukora, kuko bizotangura gukora niyo umugeni wiwe yamukura mu mahanga akamwegeranya, niho ubwami bw'uwo mucunguzi uzotangura gukora. Ariko uno munsi buracyari mu maboko y'uwo mugabo Satani, kuko murumva arushiriza kubwira giti cy'ubugingo ngo nuze unkorere, nuze umpe raporo, nuze dukorere buno bwami, hama byose biragenda sawa. Urumva icyo nicyo Satani ashaka. Ariko nahimbazwe Uhoraho, ibyiwe twumvise ngo igiti kitama ibyiza ibyaco ni mu muriro. Ibyo niko twabisomye. Hinge tange uburorero mu guheraheza. Aha hejuru ndahashize ijambo rivuga ngo ubwami bwa Satani bwama iki. Ubwami bwa Satani bwama iki. Nuko rero nacenzana umurongo wo muri Daniyeli 7:23 gushika 24, aho dushobora kuharonkamwo amajambo atari make. Havuga ngo iki? Nukuvuga turiko turondera ni cyamwa icyahe Adamu na Eva bahisemwe igiti cyahe kugira baronke icyamwa icyahe bariye, bitandukana n'ibindi twigishijwe kera. Ni Daniyeli 7:23 havuga ngo, maze wa wundi arambwira ati icyo gikoko cya kane kizoba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzoba budasa n'ubundi bwami bwose. Buzotsonsomera isi yose buyisiribange buyimenagure. Ubwo bwami icyo bukora ubwo bwami, ubwami bw'umucunguzi bwobwo nukuvura amahanga, twabyumvise nicyo bwama. Muga ubu bwami bwo giti cyerekana ibibi n'ibyiza bobo nugutsonsomera isi no kuyisiribanga hamwe no kuyimenagura. Kuri 24 Daniyeli 7:24, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokomoka ko abami 10, hanyuma yayo hazoza uwundi mwami, ariko we ntazoba asa nabo ba mbere, kandi azonesha abami 3. Hano hatubwira ibintu bitari bike. Ibintu bitari bike nga hagomba kutwibutsa. Hariho ikigwa kinini cyane hano. Ikigwa kinini cyane hano tuca dusubira mu Bitesalonika ba kabiri
hariya mu Bitesalonika ba kabiri ku mirongo ya 3, ya 4 na 5 na 6 havuga yuko uwo mubisha aja mu rusengero rw'Uhoraho akiyita yuko we ari uw'Uhoraho. Nibyo yabwiye n'umucunguzi, agize umfukamire unsenge. Umucunguzi agize nturi uw'Uhoraho wewe nturi uw'Uhoraho gusa ni wakwiye gusengwa. Nuko vuga uwo yiyita uw'Uhoraho, Satani yiyitwa uw'Uhoraho, mu yandi majambo yiyita Imana. Ariko mwibuke siwe, kubera nawe ni igiti muri Edeni cyatewe n'Uhoraho, no kuvuga arafise intango. Rero angana n'umucunguzi. Mwibuke iyi position, umucunguzi ntaho yigeze yiyerekana cyangwa ngo yemere ko ari uw'Uhoraho, gusa wewe yiyerekana yicisha bugufi avuga ngo data yarantumye iminsi yose. Nta munsi n'umwe umucunguzi yishira hejuru ngo yiyitirire Uhoraho. Rero Satani mu kugerageza umucunguzi yavuga ati jewe wemere ko je ndi uw'Uhoraho, we uzohora uza kumpa raporo. Umucunguzi aravyanka, agize singeza n'umwana mutoyi. Umucunguzi aha vyankiye, uwo mugabo yaciye arondera uwundi yohora amufukamira, ahora amutangira raporo, ahora ategeka abami bo mw'isi, ahora eka akora n'ibitangaza, aramushinga ku isi. Kuvuga uwo Satani we waguma muri position yo kwita uw'Uhoraho, hanyuma mugabo akacarondera umutwe woba umeze nk'umucunguzi, kugira ngo uwo mutwe uganze abo bami twumvise hano muri kino gitabo. Rero nivyo ngaha Daniyeli 7:23 ngo maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izoba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzoba budasa n'ubundi bwami bwose, buzoconjomera isi yose buyisiribange buyimenagure. Kuri 2:4 kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokomokamwo abami 10. Hano hari abami 10, muga twumvise ko hariho n'akandi gahembe. Tubandanije, ubu bwami bugizwe n'aba bami 10. Nk'uko tubizi umucunguzi afise abami bashika 12, nk'uko igiti cyarushije kuvuga kiti muri amashami yanje nanje ndi ico giti. Ico giti kikama inshuro 12, kuvuga intumwa 12 bahagarariye imiryango 12 y'Abayeshuruni. Niko rero n'ubu bwami bwa Satani nabwo bufise kandi abahagarikizi b'imiryango yabo 10. Niyo iyi miryango 10 niyo bano bami 10 abazofasha umwami umucunguzi bobo ni 12. Mugabo abafasha bariko batwara nuno munsi bafasha ubwami bwa Satani kwama n'aba bami 10 bariko bavugwa hano. Aba rero nibo twumvise ngaha ibikorwa byabo, ibyo bama abo bami no guconjomera isi yose no kuyisiribanga hamwe no kuyimenagura. Ico nico igikorwa cyabo.
cya misi yose, kuko bari kuri iki giti cyerekana ibibi n'ibyiza, kandi niko gikora hirya no hino. Gitwara ibibi byaco kugira ngo kironke ibyiza, kigusezeranya ibyiza mugabo inyuma yabyo canke yabyo ibyo musinyiranira byose bikugirira ingaruka kuri wewe n'abawe bose. Kubw'ibyo tudasobanuye cyane, ubu nibwo bwami kandi burahari uno munsi, uko ari ubwami 10 burabandanya kugeza igihe cy'abanyamahanga aho kizoshirira. Aho hejuru nanditse nti ibyo bama bande? Abo bami bamira Satani, bamira giti kimenyekanisha ibibi n'ibyiza. Bimwe twabibonye, ibyo bama ngo nugutsonsomera isi yose, bakayisiribanga kandi bakanayimenagura. Rero ibindi bama ngaha ni Yohana 8:4. Umucunguzi ariko abwira abayuda, ndababwira abo bayuda ni bande. Avuga ngo Yohana 8:4, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera hose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibyiwe ubwiwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Yohana 10:10, umujura, igisuma ntikizanwa n'ikindi kiretse kwiba, kwica, kurimbura, nukuvuga guhonya. Ibi nibyo igiti cyerekana ibibi n'ibyiza akora. Ubu nibwo bwami bwiwe iminsi yose, uku niko yamakora. Ngo uhereye kera ibikorwa byiwe n'umwicanyi, nta munsi numwe avuga ukuri, no kuvuga kuzimiza, kuvuga ibinyoma. Nta kuri kuboneka muri we, kandi ibyo avuze byose yishirako, kuko ngo niwe se w'ibinyoma byose. Kandi igikorwa kindi kwica, kwiba, kurimbura. Nizere hano hariho mwica mubona ifoto y'ubwami bw'uno munsi. Iyo foto imeze gute y'ubwami bw'uno munsi? Murabibona isi ingene imeze. Iyi si ni y'ubu bwami 10. Niko bakora, niko bamye bakora uhereye muri Edeni, ari nacyo cyatumye Uhoraho avuga ngo ndabanka. Nicyo cyatumye Uhoraho atigeze abaharira, kuko ibyo yabatumye si byo bakoze. Bitaye ko bararogota kuri mpwemu w'Uhoraho. Icyo tuzogishikako. Hano hejuru nanditse nti mu guheraheza. Cenjana umurongo wo mu gusubira mu byagezwe igice cya 30:19. N'umurongo twigiye hamwe mu gihe giheze.
twerekana yuko ibyabaye kuri Adamu na Eva nibyo byabaye ndetse no ku Bayeshuruni, ku Bisirayeli. Uwo murongo uravuga ngo, gusubira mu Byagezwe 30:19, uwo munsi ntanze ijuru n'isi kuba ibihamya bizoshobora. Turabe muri Bibiliya y'Ikirundi uko iri jambo ryangoye gatoyi. Igitabo cyo gusubira mu Byagezwe, igice cyaho cya 30, turasoma ku murongo waho wa 19. Niho havuga aya majambo ngo, uwo munsi ntanze ijuru n'isi kw'ivyabona bizobagiriza, yuko mbashyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo, nuko nimuhitemwo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Aya majambo aya niyo Uhoraho yasize imbere ya Adamu na Eva, ababwira yuko hariho igiti cy'ubugingo hamwe n'igiti bakazokijyako bazopfa. Igiti kimwe ni cy'umuvumo. Mwibuke Satani yaravumwe, amaze gukora ibara ryose yakoze. Satani aravumwa, mugabo aguma ari igiti kiri muri Edeni, ariko yaravumwe. Rero ni urupfu kandi ni umuvumo. Umucunguzi ni ubugingo bitayeko kandi akaba ni umugisha. Rero ashira imbere Adamu ibyo bintu bibiri, ati rero mugabo Adamu, ndaguhaye igiti cy'ubugingo kiba ari cyo uhitamwo, uzoje ku giti cy'ubugingo. Mu yandi majambo, Uhoraho amaze kubashira hajya Adamu na Eva, ababwira yuko hariho abo bantu babiri. Aramubwira amajambo agize, mugabo hakazogira uwundi muntu aza akubwira ibindi bintu, akubwira ayandi majambo atandukanye nayo ndakubwiye, n'ivyo ndagutegetse. Ntuze umwumvire, ntuze umwizere. Ijambo kumvira twasomye muri Mariko 1, ni ku murongo wa 5. Umucunguzi azanye ubutumwa bwiza bw'Uhoraho bw'ubwami, yaherahereje ku ijambo rivuga ngo ni mu bwumvire ubwo butumwa. Rero kw'icyo giti cy'ubugingo ni mukijyeko, bisobanure ni mu bwumvire, ni mwumve ijambo ryiwe. Mugabo kw'icyo giti kitari cy'ubugingo, kuko mugiriye muzopfa. Rero Adamu na Eva bafise guhitamwo. Uko guhitamwo niko kwita kurya. Ibyo navyo bahisemwo kurya, ibyo byitwa itunda. Iryo tunda ni imigambi y'aba bantu babiri, bivana n'ubwami ubwari bwo, kuko wahitishijwemwo. Ukeneye kwemera imigambi y'ubwami ubwayo. Ubwami bw'umucunguzi ari bwo bukuzanira ubugingo, kuko buvura amahanga
canke ugomba ubwami bwo gupfa. Iyo ubugiyemwo ubwo bwami uzoca upfa. Amahitamwo rero ya Eva na Adamu bahisemwo ubwo bwami bw'iki giti cyama ibibi n'ivyiza, bemera imigambi. Igihe Satani aje akegera Eva, ivyo yari kamubwira, kuko Satani niwe giti cerekana ibibi n'ivyiza, cyama ibibi n'ivyiza. Uwo ni Satani, ni giti by'umwihariko. Ivyo yama navyo, ico giti Satani, ivyo yama, ivyamwa yama ivyo vy'ubwami. Ubwo bwami nabwo yama subundi nubwo kugira nabi, kwica, kubesha, gujanjanga isi, gusiribanga isi, kumenagura isi. Ico nico igikorwa ciwe. Bw'ivyo Eva yemera. Kurya n'ukwemera ni ikintu kimwe. Yemera ni ukuvuga ajya kw'ico giti cerekana ibibi n'ivyiza muri Edeni. Si camwa nyacamwa yamuye ngo ace ajya. Icamwa ni imigambi yemeye ya kijya giti cyama ibibi n'ivyiza, kuko kijya giti nico cyari ujya muntu bari bahagararanye, canke ico ijya nzoka yari iri batubwira ngo yari inzoka, nico cyari ico giti. Ico cyama naco nayo majambo, niyo migambi yazaniye Eva, amubwira ati tugenjeje ukuvyogenda neza, dukoze ukuvyogenda neza, twivye ati byogenda neza, ukunuku. Eva arakira ayo majambo yose abwiwe, arayemera, arayizera, arasinya. Amaze kuvyemera, ico vyamuviriyemo, kuko yemeye uwavumwe, nawe nta kindi kimujako, umuvumo umushikako, nugupfa no kumererwa nabi. Akarorero ka mbere naka ku vyabaye kuri Eva na Adamu muri Edeni, nivyo vyarushirije kuba mu bantu uno munsi. Igiti Eva yariye na Adamu nico nuno munsi abantu barushirije kurya. Ntibitandukanye, mwibuke, nta pera murya kwa ca giti cerekana ibibi n'ivyiza, nta nsukoni murya, nta kindi kintu murya kijanye n'icamwa, kiretse ko murya ivyamwa vyama kuri ibi biti bibiri, bivana n'icamwa mwahisemo. Rero giti c'ubugingo muri Matayo 7:15 niwe yarushirije kuvuga mwirinde. Iri jambo niryo ryakoze muri Edeni. Warabwira Adamu uze wirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama. Mwibuke Satani yaje aho bari, yaje kandi ari umuhanuzi w'ibinyoma, yaje ari umuhanuzi w'ibinyoma, umuvugishwa w'ibinyoma, nkuko twumvise ko yamye ari umunyabinyoma uhereye kera. Ikindi yakoze, yaje aho bari,
nibyo umucunguzi nye n'ubugingo arushiriza kuvuga ati abo bantu b'ibinyoma baza babasanga aho muri, kandi baza basa n'intama, baza n'amahoro n'ibikaratasi byinshi byo gusinya, ni byiza ati nta kibazo, bimeze neza, usinye hano nta ngorane, bizogenda neza, ubuzima tuzoba tubufashe nta ngorane. Abahanuzi b'ibinyoma mubirinde. Ngo mugabo muri bo ari ngo hano bavuze amasega, sinibuka neza mu Kirundi ukuntu havuga ngo mugabo aramasega. Hanyuma hakabandanya havuga ngo abo bantu muzobamenyera ku mbuto zabo. Ngo mbega hari abosoroma umuzabibu, reka binsabye uno munsi ikinyarwanda camperanye, kandi nisomere mu Kirundi. Ni Matayo igice c'indwi kuri 15. Igice c'indwi kuri 15 muhasome mu Kirundi. Haravuga ngo mwirinde abigira abavugishwa n'Uhoraho, baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. 16 muzobamenyera ku byo bama. Mbega hari uwo kwamura umuzabibu ku munyinya, canke insukoni ku bitovu? Inde yo kwamura insukoni ku munyinya, canke akamura inzabibu ku munyinya, canke akamura insukoni ku mutovu? Iyo ntibishoboka. Uwo ni nye n'ubugingo ariko avuga. Aba bantu babavugishwa b'ibinyoma baza bagusanga aho uri, hanyuma bakakubwira ibinyoma byabo, kandi baza bameze nk'intama. Uko niko byagenze kuri Eva igihe Satani yaza. Nuko rero Eva icyo yakoze, yemeye ijambo kwemera, ijambo kwizera, yemera imigambi y'uwo muvugishwa w'ibinyoma. Mwibuke twaronse ubutumwa gute aho mu bihugu iwacu, byagenze gute? Akandi karorero turiko turarangiza. Paulo ahagarara mu gishingo cy'umucunguzi. Paulo ahagarara mu gishingo cy'umucunguzi, yandikira abayuda, abaheburayo bahungiye hariya mu gihugu cye Korinto, mu gisagara cy'i Korinto. Abandikiye icete kigira kabiri, Abikorinto ba kabiri 11 kuri 3 hamwe no kuri 4. Aravuga ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yahenze Eva amuhendesheje ubujyajya, ko ari nako ibyiyumviro byanyu
bizokoshwa mukareka gutungana no kwizera umucunguzi. Nyene ndabisome mu Kirundi, ni Abikorinto ba kabiri igice cyaho ni cya gatatu. Abikorinto baho ba mbere nako Abikorinto ba kabiri igice cyaho ni igice cyaho cya 11. Munyihanganire uno munsi byangoye ku murongo wa gatatu. Abikorinto ba kabiri 11 ku murongo wa gatatu havuga ngo, ariko ndiyubara yuko nkuko ya nzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbura ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mukaca mureka ukugororoka kwera mu vya Kristo. Kuri 4, kuko iyo hagize uwuza iwanyu akababarira Yesu wundi, akababwira uwundi mucunguzi, twebwe intumwa tutababwiye, canke iyo mwakiriye iyindi mpwemu mutakiriye, canke ubundi butumwa mutemeye, wewe muramwihanganira neza. N'akarorero kerekana ukuntu byagenze. Ni Paulo ariko avuga ibya Eva, ko Eva ko yahenzwe n'inzoka. Guhendwa n'amajambo, yaje amubwira amajambo. Nkuko mubizi, Uhoraho amaze kumbwira ati ntuze uje ugiriye uzopfa, wewe yaje amusezerana ati ahubwo mbere niho uzoca ukanura neza, niho uzoca ubona neza ibyaha byo mbere ucuba nyene n'uhoraho, bya bindi Satani akunda ngo kuba uhoraho. Araza arabishira muri Eva, amuhereza imigambi yose, maze Eva aravyemera. Ijambo kwemera imigambi y'ubwami bivana n'ubwami wemeye. Kwemera bijyana no kurya. Iyo wemeye, iyo uriko ubwirwa ikintu, icyo kintu ukacemera, icyo kintu uba ucyakiriye hama ukakijya. Niko byagenze. Rero igiti cyerekana ibibi n'ibyiza gifise ibyo byamwa bibi kiraje kuri Eva, hanyuma kiramubwira ati tora urye, kiramwosha, kiramuhendahenda, maze Eva aratora arajya. Atari ukujya ahubwo ari ukujya kwemera imigambi yose Satani yariko amuzanira. Akandi karorero nako ku murongo wo hepfo havuga ngo, kuko iyo haje umuntu ababwira uwundi mucunguzi tutababwiye. Nibuke Paulo yahagaze mu gishingo cy'umucunguzi, mbere canke mu gishingo cy'uhoraho. Ariko avuga ngo iyo haje umuntu ababwira uwundi mucunguzi tutababwiye,
Satani aza kubwira Eva ayandi majambo, aza kopoza amajambo Uhoraho yamubwiye. Mukakira mpwemu mutakiriye mbere. Kwakira bingana kwemera, bingana kwizera. Kwakira bingana kurya, hanyuma mukarya ibindi byo kurya twe tutabahaye. Nukuvuga uwundi mpwemu mutemeye, mutakiriye. Mukakira irindi jambo Uhoraho atigeze ababwira, canke ubundi butumwa mutemeye. Nukuvuga amajambo yandi, hagize uwundi muntu aza ababwira ayandi majambo, ngo wowe muramwihanganira kandi mubikunze. Eva arabikunda. Kwakira, kwemera ayandi majambo atabwiwe, ubundi butumwa atabwiwe, uwundi mpwemu atakiriye. Eva avyakira, abijya, abikunze. Ibi rero mwibuke iby'isezerano rya kera biza kwerekanirwa mu isezerano rishasha. No kuvuga nta kintu na kimwe gishobora kuba cirebanga mu isezerano rya kera. Izi nizo nsiguro z'ivyabaye hariya muri Edeni mw'ibi biti. Mwibuke ibi biti si biti nyabiti. Ibi biti ni ibimenyetso by'abantu babiri, abagabo babiri baba muri Edeni. Abo rero bari bafise icyo bagenewe gukora. Umwe yarafise ubugingo, uwundi yarafise urupfu. Adamu abwirwa, ahabwa mpwemu, ahabwa uwo mucunguzi. Muvise ngaha umucunguzi, haje uwundi ababwira iby'uwundi mucunguzi. Babwirwa n'ijambo, ibyo byose barabibwirwa. Uwo mucunguzi bari babwiwe n'ico giti cy'ubugingo ngaho, muze mujye kw'ico giti cy'ubugingo. Nibyo Paulo ariko avuga ati haje uwundi ababwira iby'uwundi mucunguzi twe tutababwiye, tutababariye. Hakaza uwundi ababwira iby'uwundi mucunguzi, ababwira iby'ikindi giti. Ati uwewe muramwihanganira kandi mubikunze, mugabo jewe Paulo ntimunyemera. Ahagaze aho abahagaze, agarutse guhagarara mu gishingo cy'umucunguzi, niwe yakunze kuvuga munyemere. Ndarizana ngaho hepfo. Rero icyamwa bariye sikindi ni ukwemera imigambi y'ubwami bwa Satani. Barahenzwe. Tutarazana kino kigwa twababwiye tuti ati n'abandi bantu usanga birirwa barajya icyo cyamwa batazi ngo ni icyamwa bwoko ki, kubera twigishijwe ngo ni icyamwa. Aba scientist bagerageza uko bashoboye kugira
bakaritinge barondere aho hantu ico giti coba kiri, caba icy'ubugingo canke igiti cy'amicubibi n'ibyiza. Ntibabibona. Kubera iki batabibona? Kubera si biti n'abantu. Ibyo biti bibiri n'abantu. Ivyamwa bagerageza kurondera amapera, izo nsukoni ariyo amapome n'ibindi vyamwa bagerageza, ariko sivyo. Ivyamwa vyabo ni ibivyamwa bama, nkuko twarushirije kubivuga tuvyerekana yuko ari ivyamwa bwami, ivyamwa migambi ijanye n'ubwami, kuko ubwo bwami nibwo bwica bugakiza. Twumvise umucunguzi yahawe kuganza abamarayika, abakomeye b'abategetsi, ndetse n'ubushobozi. Ijambo ubushobozi niryo ririmwo byose, kwica no gukiza. Kuba mukora icyo ari cyo cyose kigakoreka mu buryo buboneka canke butaboneka, aho niho habamwo n'abantu kuramba ibihe bidashira, biri mu izina ubushobozi. Byose biri mu kuboko k'umucunguzi, ukaramba ibihe bitazoshira, ico gihe kizoshika. Rero iyo wemeye umugambi wa kimwe mw'ivyo biti biguma biniganira muri Edeni, uronkamo kimwe, ubugingo canke umugisha. Ubugingo ari bwo mugisha, canke urupfu ari wo muvumo. Niko bimeze rero nuno munsi. Bimeze gute? Aha muri Edeni iwacu. Turi mu burorero bujanye n'ico cyamwa bariye. Nibi Pawulo ahejeje kuvuga, kuzanirwa ubutumwa tutabwiwe, kuzanirwa Yesu wundi tutemeye, no guhabwa mpwemu wundi tutigeze twemera. Mu batuzaniye ubutumwa, mwibuke nabo kwande bavuye hehe? Twumvise yuko ngo abavugishwa b'ibinyoma baza aho muri, ngo muze mubirinde. Ubutumwa bwaje buzanana hehe? Bwaje buzanana i Roma, niyo buza buzanana kwa Esau. Bibiliya yerekana yuko ubutumwa nubwo kwa Yakobo, nta wundi muntu akeneye kuvuga ubutumwa. Mugabo Esau niwe afise ubutumwa. Uwo Esau niwe bwamamaza hirya no hino, niwaza. Rero uwo Esau Bibiliya ntimuha agahengwe na gatoyi kuko akeneye kuvuga ubutumwa, kuko uwo Esau niwe ari muri bami 10. Uwo Esau rero niwe aca azana mpwemu tuzomwiga neza, kuko mwakiriye iyindi mpwemu mutigeze mwemera. Ni yindi Yesu babazaniye, si umucunguzi, babazaniye
uwundi mucunguzi atari wa wundi giti cy'ubugingo. Ubutumwa babazaniye sibwo nk'uko duhejeje kubisoma Abikorinto ba kabiri 11:4, kuko iyo haje umuntu ababwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira uwundi mpwemu mutakiriye mbere. Ibuke Uhoraho niwe yatanguye kubwira Adamu ubwa mbere. Nivyo biguma bigaruka, uwo mutakiye mbere canke ubundi butumwa mutemeye. Kw'ivyo yababwiye Uhoraho baravyemeye ico gihe, ngo wewe muramwihanganira kandi mubikunze. Rero ibyo twazaniwe byose sivyo, naho byambaye urushato rw'intama. Twazaniwe itunda ryo ku giti cyama ibibi n'ibyiza. Mwibuke nicyo kiri gutwara, nicyo cyatwaye ubwami, cyabwiye umucunguzi ngo umfukamiye ndabuguha. Ico giti rero nicyo kiriho kizana umucunguzi, ubutumwa n'ibindi. Kuvuga rero muri kujya ku giti cerekana ibibi n'ibyiza, igiti cy'umuvumo. Ari nacyo gituma usanga Pawulo avuga mu Bigalatiya umenga ni 1:8 yuko uzozezanye izina rindi cyangwa ubutumwa bundi, reka uwo murongo ndawuzane, ngo abo bantu baravumwe. Kabimbanye ngombwa ko nzana uwo murongo. Imirongo y'uburorero kukwerekana imigambi, kwemera imigambi y'ubwami bwaba bw'igiti cy'ubugingo cyangwa igiti cyerekana ibibi n'ibyiza. Kuko tubwirwa ngo mubamenyera ku byo bama, ubwo bwami mubumenyera ku bikorwa byabwo. Kwemera rero iyo migambi, kwemera ubwo bwami, ijambo kwemera bingana kujya kijya ubwiwe ajya amajambo ubwo bwami, kuko baba bakubwiye ubwami bimeze uko niko kujya. Rero uburorero burushiriza kuza hano Abigalatiya 1:8, ariko nihagira uwo babwira ubutumwa butari ubwo twababwiye, ari twebwe canke ndetse marayika avuye mu ijuru, avumwe. Kuvuga ntaguma haza iby'umuvumo, usize imbere yanyu urupfu bijanye n'umuvumo, bitaye ko kandi ubugingo bijanye n'umugisha. Ati rero tora kimwe muri ibyo bintu bibiri. Nibyo rero Pawulo arushiriza kuvuga ati abo bantu bavumwe kubera n'ubutumwa bundi tutababwiye. Rero kubw'ibyo uwo muntu avumwe. Kuri 9, nk'uko twavuze ubwa mbere, nanone nongeye kubivuga, nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye, arakavumwa. ubutumwa bundi buza
atari ubutumwa bwa mbere, aho baba bari kugusubiza kwa Adamu. Adamu yabwiwe ubutumwa ubwa mbere, mugabo uhoramubwira ati niyo haza uwundi azoza aje kukubwira ibindi bitandukanye n'ibindi ko ndakubwira Adamu, ntuzubyemere, ntuzurye. Ico kizoba ari kindi giti, ntuzukijyeko. Ico cyamwa kizoba kizanye, ntuze ubijyeko, kuko ico giti kirakavumwe, cyaravumwe. Ibyo rero nibyo twazaniwe aho muri Edeni. Abayeshuruni barabibwirwa bati muhitemwo ubugingo, kuko ndabasize imbere ubugingo n'urupfu, hitamwo rero umugabo w'ubugingo. Adamu ati hitamwo igiti cy'ubugingo, mugabo aza guhitamwo ibindi by'ubundi bwami, by'ubwami bwavumwe. Abazanye ubutumwa sibo, barakuwe ko melanine, nta melanine bagifise, basizwe ko ikimenyetso gitukura. None abo basizwe ko ikimenyetso gitukura nibo bazanye ubutumwa, kuko iyumvire inzu yarasizwe ko ikimenyetso gitukura ati niyo kubomogwa. Iyo nzu niyo ikiye yishira ngati nukuba muri jeyo, kandi ariyo kubomogwa. Ibyo bintu ntibishoboka, baca bayikubomoreramwo nyene, urumva niko bigenda. Rero kubazanye ubwo butumwa bari muri uwo muryango wa Esawu, niwo ugize ubwo bwami bw'icyo giti cyama ibibi n'ibyiza. Nibo bazanye ubundi butumwa ubutajyanye na Bibiliya, kuko ubutumwa babazaniye nta munsi n'umwe bujyanye na Bibiliya. Baza bambaye Bibiliya, niko twumvise ngo baza bambaye kujya kw'intama, bameze kujya kw'intama, mugabo ngo ari aramabingira. Baza bazanye nyene iby'ubutumwa ngo no butumwa, mugabo si ubutumwa, sagakiza nta na hamwe. Hari aho namye ndavuga nti ko batabazanira tekinoloji. None tekinoloji n'ijuru, ukuvuga gukora indege, gukora imodoka n'ibindi, hamwe n'ijuru, igikuru ni icyahe? Igikuru n'ijuru, kuko ijuru nukubaho neza kurusha, kuko gukora indege biraruhisha, kugira bayiheze bifata umwanya, bifata imisi, cyo gituma izimbye cyane. Mugabo ijuru ryoryo n'ubuzima bworoheje cyane. Byogenda gute kugira bakwigisha ubuzima bworoheje, bworoshe, yuko uzobaho neza udimadima nyene umeze neza cyane, kurusha uko boza bakukwigisha tekinoloji? Ntayo bakwigisha. None bo kwigisha ijuru gute cyo kwama udimadima neza, ubaho rwose kurusha gukora by'amadege n'ibindi mu buryo ubwayo? Rero nta butumwa babazaniye. Nibabanze babazanira ibyo bindi, niho muzoca mwemera babibigisha, niho muzoca mwemera ko n'ubutumwa bw'ijuru babazaniye ko ari byo. Mwibuke ijuru riratutswe, byahishuriwe Yohana 13:6. Ababa mu ijuru baratutswe, izina ry'Uhoraho riratutswe, ibihe birahindaguye, barabihindaguye, iminsi barayihindaguye, nta minsi mikuru mugenda ya Bibiliya. Rero ubutumwa murimwo buravumwa, n'ubw'igiti cy'ikibi.
babazaniye uwundi mucunguzi, mpwemu mufise nubwo muvuga ngo murarota canke murereka, siwe. Ivyo biri muri bwa bushobozi. Satani nawe ivyo arabifise, atwara abami, afise ubushobozi kandi afise n'ubutegetsi, arabitwara ivyo byose arabifise, nubwo bitangana n'ivy'umucunguzi. Kubw'iryo ntacyo ushobora kumuhenda. Rero ubutumwa mwakiriye sibwo, ijuru mwakiriye siryo, mpwemu mufise siwe, Yesu mwazaniwe siwe, Imana musenga siyo. Kubera iki? Kubera n'ubutumwa Paulo yandikiye abo bigaratiya ati ibyo mutakiri, ibyo mutakiriye mbere, ibyo byose sibyo n'umuvumo gusa. Iryo niryo tunda mwirirwa murajya cyane nko kubayigisha bavuga iby'ubuntu ngo ijuru n'ubuntu. Abo basinyiraniye na Satani neza cyane. Kaze kugupinga. Mwebuke no munsi turi muri demokrasi. Demokrasi rero nubwo yitwa Demon Classic, ni igikorwa cy'abadayimoni, kuko ubutware bw'uhoraho nta demokrasi bamwe, niko biri. Rero ni Demon Classic, n'uburyo bw'abadayimoni. Ego niyo si turimwo. Mu buryo buki? Mu buryo bw'uko ushobora kuvuga ati wewe nturi mukuri, wewe Isaka nturi mukuri, ukuri nguko koko. Nkuko nama ndabitangaza, jewe Isaka ndashaka gukira. Nimba mvuga ibitari byo, wewe mwene data ukaba ubona iby'ukuri vyonkiza ubugingo, ko nanje ndashaka ijuru, ukabona yuko ibyo navuze atari byo, zana Bibiliya unyereke ibiri byo, nanje ndahinduka nje umukuri uzoba wanyeretse mu gihe nzoba nabonye ko ari ukuri. Ibibazo kaze, uwupinga kaze, uwunganira kaze, uwutangura muri abo niba azoba ari umuhizi. Mugire igihe cyiza. Yari mwene so Bucumi Isaka. Shalom. Ndagushimiye mwene data Bucumi Isaka kuri inyigisho y'uyu munsi uturangirije twiga icyaha Eva na Adamu bakoze. Nshimire namwe mwese mwari kumwe nacu kuri uyu muhora Umuntu TV, kandi ndabararikire ko tugomba kubana no mu biganiro bizokurikira. Mugire amahoro iwanyu, abari Siyoni, Yerusalemu no mu yindi migabane no mu moko atandukanye y'isi. Mugire amahoro naho mu biganiro by'ubutaha. Bye.